turaganira ngo tugaruke cyangwa tugaruke kwibwirizwa rikuru Ariryo Rukundo. Badusomere Matayo 22 kuva 34 gushaka 40. Abafarisayo bumvise ko Yesu yatangaje abasadukayo bakoranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigishwa w'ivyagezwe aramubaza amugeza ati, mwigishwa, ibwirizwa risumba ayandi mu vyagezwe nirihe? Aramwishura ati, mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri: mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Kuri ayo mabwirizwa yompi ivyagezwe vyose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo bishingiye ko. Imana ishimwe. Mumpa amaso. Tubaye mwisi aho inkomezi, la force, le pouvoir, la gloire, la richesse. Tubaye mwisi aho inkomezi, ubutegetsi, ivyubahiro n'ubutunzi ari byo vyonyene bigaragara ko umuntu yanesheje canke afise le succès, aguwe neza. Turi mwisi aho reference, icitegererezo kiba ivyo bintu mejeje kuvuga. Mfise ibihinda, mfise ibigerekeranye ko, ndubahwa, ndavuga ikijana, abantu bose baranyunamira. Ivyo ukamenga niko kuroranirwa, niyo succès. Amajambo avuga kuvyerekeye urukundo, imbabazi, uguharira, ukurekuriranira aboneka muri ino si nk'ikimenyetso c'intege nke. C'est un faible. N'umuntu atankomeza afise, gute yoshobora kumubabarira? Gute yoshobora kuvyihanganira? Isi yerekana ko abantu nk'abo ari abantu bari faible, ko ari abantu ataco bazoshikako, canke ko ari abantu atankomezi bafise. Kubera ishengero ribaye hagati muri iyo si imeze gutyo, ifise ama reference ameze gutyo, n'ishengero rya Kristo riragera ahantu rikagomba kwishushanya no gusa nk'uko isi ishaka ko dusa. Aho usanga naho tuje mu Mana twipfuza le pouvoir, la richesse, la gloire, twipfuza ivyubahiro, inkomezi, ubutunzi, akaba arivyo duhamiye, tukibagirwa yuko ubwami turimwo bugendera mu ma principe n'amagabe canke ingendo zitandukanye n'ubwami bw'inosi. Tukaja dusanga dushaka kwishushanya nuko isi igenda. Ariko nashaka kubabwira yuko umugami turimwo dufise ingendo, dufise ivyo tugenderako bitandukanye n'ivyo ubwami bw'inosi. Kandi abana b'ubwami bategerezwa kuba ababoneka mw'isi nk'abatazi ariko bazi byinshi, nk'abadafise ariko batungishije benshi. Paulo arabivuga mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 27, aravuga ngo Imana ngo yahisemo ibisa n'ubupfu bw'iyisi kugira ngo imaramaze abanyabwenge. Yahisemo ibinyantege nke kugira ngo imaramaze abitwa ko bafise inkomezi. Isi inkomezi iyibona muri ivyo mpejeje kuvuga: ubutunzi, ivyubahiro, ubushobozi, inkomezi n'ibindi. Ariko ubwami bw'inosi uno munsi buriko buracanganikirwa kuko bubona ubundi bwami buri muri iyo si ariko butagendera nk'uko isi igenda. Ubwo bwami bugendeshwa n'iki? Bugendeshwa n'ivy'isi ibona ko ari ibinyantege nke ariko ari ibinyankomezi. Womenga kwihora nivyo vyerekana ko ushoboye, ariko igikomeye no kubabarira. Biboneka yuko kugaragaza yuko ari wowe uruta abandi, womenga nivyo bifise agaciro muri ino si.
ariko mu bwami turimwo uguca bugufi nibyo bitugenga. Tugaruke kwibwirizwa rikuru. Bene data, Yesu aravuga abwishura abafarisayo ngo iki gice tukibona guhera ku murongo wa 34, tubona abafarisayo bakoraniye iki? Hari icyo bakoranije, muraza kukimenya. 34 bavuga gute? Mumve. Abafarisayo bumvise ko Yesu yatangaje abasadukayo bakoranira hamwe. Abafarisayo bari bafise uyundi mugwi bahanganye nawo witwa abasadukayo. Omenga kiroroshe gufata kuko kirimo gusaduka. Caranyoroheye gufata abasadukayo. Sinzi basaduka hehe yo. Iyi migwi ibiri yari ihanganye imyaka myinshi, ntibumvikana, hari ivyo batatahurana. Yesu amaze kuganira n'abasadukayo abakubita ibibazo, abasadukayo baduza amaboko baravuga bati turananiwe. Abafarisayo bariko baravyumva baciye baryoherwa. Arabatwishuriye, tuze turabe rero ico bazosubizayo. Abafarisayo bumva banezerewe yuko abasadukayo bamaramaye, nabo baciye biyegeranya kugira ngo bamaramaze uwahejeje kumaramaza abasadukayo kugira ngo bari bace baja hejuru. Sinzi ko mwumva iyi ntambara ihagaze ku bintu theologique. Ni ntambara yari ihari. Abafarisayo bagiye hamwe, bagomba bavuge, bashire hamwe, biyumvira ikibazo bashobora kubaza gitembagaza uwatembagaje abasadukayo. Baca batora umwe muri bo. Bibiri tubwira ngo ku murongo wa 35, umwe muri bo ameze gute? Umwe muri bo w'umwigishwa w'ivyagezwe. Umwigishwa? Umwe muri bo w'umwigisha w'ivyagezwe aramubaza amugeza. Mu bafarisayo bari bazinanye ivyigwa bize n'ingene barushanya. Barazinanye. Hariho umwigisha rutabandi. Uwo mwigisha bamushira hamwe baramubwira bati rero wewe turaguhaye akaryo, tembagaza ujya mugabo yatembagaje abasadukayo duce tuja hejuru. Uyo mugabo nk'umunyabwenge nyene w'ivyanditswe aregera Yesu amubaza ikibazo yiteze ko kimukubita hasi, hanyuma akaba aribo baja hejuru. Abaza ikibazo mu 36 ati mwigisha, ibwirizwa risumba ayandi mu vyagezwe ni irihe? Wibuke yuko hari amategeko ashika 600, mwe muzi 10 yari amabwirizwa agera 600, kandi ayo yose bayafata mu mutwe. Bari bazi kuyasigura, bari bazi n'ingene bayasigura agatembagaza abasadukayo, bari babizi. Uyu rero akubise ikibazo Yesu kugira ngo amwereke yuko muri vya bindi vyose bize ari hasi. Ati ndaguhaye akabazo, tubwire ni irihe riruta ayandi yose? Imana ishimwe, Yesu wari wamuhaye akaryo ko gusigura ivyanditswe. Aravuga ati, mumvirize ico yishuye. Murongo wa 37 gushika ku 39. Aramwishura ati mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo ni ryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Afata amabwirizwa yose n'amategeko na loi zose zari zihari, azifataniriza muri izi zibiri. Nizi zibiri zihinduka imwe. Zibiri zivuga ngo ukunda Imana. Ndaza kuvuga ingene ukunda Imana, ariko iyindi ifatanye niyo ngo ucugira iki? Kunde mugenzi wawe. Ukunda Imana uyikundisha iki? Umutima wawe. Mu Gifaransa ngo le cœur, l'âme. Mu Barewi niho baca bavuga ngo et la force.
Ibi binyereka ngo mpamagarirwa gukunda Imana mu madimensiyo yose angize. Mpamagarirwa gukunda Imana spirituellement. Mpamagarirwa yuko même mon âme, ivyiyumviro byanje, la volonté, ugushaka kwanje gukunda Imana. Mpamagarirwa yuko inkomezi zanje, ivyo nkora, ivyo ngenderamwo, uko mbayeho navyo bihimbaza Imana. Yesu aravuga ngo ukunda Imana, nuyikunde gusa kuko yakwambitse, kuko ugufise amagara meza, ariko uyikunde no mu buryo bw'impwemu. Mu buryo bw'impwemu urakeneye kuganira n'Imana, urakeneye kumenya ibiri mu mutima w'Imana mu ijambo ryayo. Uko niko gukunda Imana. Kunda Imana ni mpwemu yawe, kundisha Imana ubwenge bwawe. Abenshi Bibiliya ivuga ngo mu bihe vya nyuma abantu bazoba bafise ishusho yo gukunda Imana ariko bakayihakanisha ibikorwa byabo. Suko ninjira mu rusengero, suko ntanga, suko nkorera igikorwa c'Imana hacanke hariya, ariko igikuru nuko umutima wanje, mon esprit et mon âme bifataniriza hamwe mu guhimbaza Imana. Iki ni igipimo gikomeye. Mbega iyo wiyumvira ikibanza c'Imana kimeze gute, urukundo rw'Imana rungana gute mu vyiyumviro vyawe, mu gushaka kwawe. Je veux dire, nshaka kuvuga kuvyerekeye au niveau de l'âme. Umushaha niyo siege, niyo cicaro c'ivyiyumviro, icicaro cyo gushaka, icicaro ca sentiment, ibigumbagumba. Mbega iyo ufashwe n'ibigumbagumba uribuka yuko Imana ari iri imbere. Bamwe turagwa mu bigumbagumba bibi ariko tukibagira Imana. Ukamenga Imana ntikwiye gukontrola meme n'ibigumbagumba vyacu. Abandi tugwa mu bigumbagumba vyiza bikadukoresha ibyaha, tukibagirwa yuko n'imishaha yacu nayo ikwiye guhimbaza Imana. Hari abanezerewe baja mu vyaha ngo baronse diplome n'umunezero, ariko bagaca binjira mu vyaha. Hari abaryohewe ngo Imana yabagiriye neza, ariko baca bibagira iyo Mana beje gushima kubera ibigumbagumba vyabo. Hari abababaye kuko batsitajwe n'umuntu canke uyunye, canke hari ikintu kibi babagiriye kikabibagiza yuko Imana yabababariye, bakinjira mu kwihora, mu ishavu, mu gwanko, mu macakubiri, ayagasambura umutima wabo. Kubera iki? Ukundisha Imana umushaha wawe. Hindukirira mugenzi wawe, umushaha wawe n'ibisantima vyawe bikunda Imana. Oui. N'ibisantima vyawe bikunda Imana. Ngo nasanze, ngo nisanzemwo, n'ibisantima vyawe bikunda Imana. Ukundisha Imana umutima wawe, ubwenge bwawe, n'inkomezi zawe. Imana yarabahaye amagara, ariko ayo magara mbega asubira guha icubahiro Imana canke nayo kwihayagiza? Nico gituma bavuga ngo avec toute ta force, la force Imana yaguhaye uyikoreshe mu kuyihimbaza, nuyikoreshe mu kwishima no kwishira hejuru. Abandi bakayikoresha mu kugirira nabi ababagiriye nabi ngo babereke yuko babaruta. Uko si gukunda Imana. Ukunda Imana, uyikundishe umutima wawe, umushaha wawe, n'umubiri wawe uhimbaza Imana. Abandi barafashe imibiri yabo bayigira uko bigombeye. Turabona ibije kino gihe canke ibiza kino gihe, umuntu akihindura inyabu ari umuntu. Umuntu akihindura complètement, comme si ariko arabwira Imana ati sinumva iyo wari uri igihe wandema, sinsa neza. Ariko kandi ijambo rimbwira ngo yaturemye mu ishusho ryayo. Dukeneye guhimbaza Imana n'ibitugize vyose. Iri ni ibwirizwa rikuru. Turiko turibagira nk'ishengero, tugatwagwa n'ibihe, tugatwagwa n'ivy'isi iriko iravuga, tugasanga dusigaye twaragiye kure y'ibwirizwa rikuru. Ibwirizwa rikuru iki sinashaka guhagarara ko cyane, mugabo nibaza ko mucumva. Ukunda Imana, ukunda Imana
n'umutima wawe n'umushaha wawe n'inkomezi zawe, ibikugize byose bihimbaza Imana. Igice gikurikira nuko umaze kunezererwa Imana, umaze kwibuka ibyo yagukoreye, umaze kwishikana kuri yo, igiherekeza nuko bigaragarira mu kungene ukunda abandi. Aha niho nza guteba kuko nkuko nabivuze, isi yerekana urukundo nka sinye y'intege nke, ikimenyetso c'intege nke. Ariko nashaka kubabwira ngo urukundo rwaratsinze amatora kandi nzokwa muri yatsinda. Urukundo nirwo rwatumye Imana irungika umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Urukundo nirwo rwatwinjize mu muryango w'abana b'Imana. Urukundo nirwo rwatumye dutahura yuko twababariwe naho turi babi. Urukundo rwaraturengeye kuko twakunzwe tutari beza ariko twakunzwe turi babi. Urukundo ni inkomezi aho kuba intege nke. Urukundo Bibiliya ngaha ariko yatubwira ngo ukunde mugenzi wawe. Abwiye abafarisayo ati mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Okay? Reka turabe iryo jambo nyene ariko aribwira abigishwa biwe. Yohana 13 umurongo wa 34 gushika ku 35. Yesu ariko abwira cette fois ntariko abwira abafarisayo, ariko abwira bimwe yabwira abafarisayo ariko mu ndabire neza ibyo ariko arabwira abigishwa biwe bamukurikiye. Mumvirize. Ndabaha icagezwe gishasha. Nimukundane nkuko nabakunze. Mube ariko namwe mukundana. Nimwagiriranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Okay. Ndashaka ndababaze, nirihe tandukaniro riri hagati y'ivyo yabwiye abafarisayo n'ivyo yabwiye abigishwa biwe? Biri muri Bibiliya zanyu mufise. Abafarisayo arababwira ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Ariko Yesu abwira abigishwa biwe ngo mukundane nkuko nabakunze. Rero icitegererezo cacu singene twebwe dukundana, ahubwo ningene Kristo akundana. Abafarisayo ntibari gushobora kumutahura ko ntibamuzi, ariko abikabwira abigishwa biwe babanye, azi ingene bamututse ari kumwe nabo, azi ijoro yirigwa, azi ingene arara inzara ariko agenda kuvuga ubutumwa, azi icamuza, bazi icamuzanye. Ahindukiriye abigishwa biwe babwiye ngo namwe nimukundane nkuko nabakunze. Reference cyangwa icitegererezo ntigikwiye kuba mwebwe, gikwiye kuba jewe. Niko Yesu ariko aravuga. Icitegererezo cy'urukundo, nivo y'urukundo nabagomba ko singene mwebwe mukunda, ahubwo mwiyumvire, mwige ingene nkunda. Reka rero twiyumvire, reka twige ku citegererezo cacu ari we Kristo Yesu. Bega Yesu urukundo rwiwe runyigisha iki? Ni hehe numva ko mpajije? Ni hehe kandi numva nosenga ngo namusabe anshoboze? Kuko arashoboye. Icitegererezo ca Yesu nuko Yesu bwiwe yatweretse yuko urukundo atari amajambo, ariko urukundo nibikorwa, ni inyifato, ni ico ukora kigaragaza urukundo. Urashobora kubwira umuntu ndagukunda, mugabo igihe cyose atarigera bibona iyo ndagukunda ntakizomumarira. Yesu ntiyaje kutubwira ngo ndabakunda abasha, nimuvyemere ndabakunda, ariko yavyerekanye mu kwemera gutanga ubugingo bwiwe mu kibanza cacu. Nguko uko agomba. Yohana caragerageza aravuga ngo
nta rukundo we nyine Yesu ubwiwe aravuga ngo nta rukundo rurusha uko umuntu yokwigura bagenzi be. Mwibuke kandi ko n'Imana itwereka yuko urukundo atari ijambo ahubwo urukundo ari igikorwa. Ivuga gute? Ivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze. Yakiguma ivuga ngo ndabakunda abasha ni mu nkunde. Ariko yakoze iki? Yaratanze. Ndabafashe mumfashe murabe iyi 200 mwandike mu karne yanyu Jean 3:16, Yohani 3:16, hanyuma muce mwandika n'umurongo wundi mushize ku igiharuro kimwe, uwo nyene mushize ku igiharuro kimwe imbere. 1 Jean 3:16. Ni sawa? Tugomba tuyirabire hamwe iyi 200. Yohani baradusomera mu Kirundi. Yohani igice cya 3 umurongo w'10 ninda 16. Ninda tawuzi uwo murongo. Tuvugire rimwe. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Okay, dusome rero 1 Jean 3:16. Bayidusomere. Iki nico kimenyesha urukundo, nuko uwo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Umviriza, banza ugezaho. Uwo yatanze, kitumenyesha urukundo nuko uwo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Mwibaza ko umurongo waheze? Mwibaza ko waheze? Reka bawutubandanirize. Natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ayayayaya. Mumva ivyo bintu gute? Byari biryoshe iyo twumva ko Yesu yadukunze agaca yitanga. Ariko uwo nyene ni wahindukiye agatubwira ngo namwe mugira iki? Mugira iki? Mutanga ubugingo bwanyu kubwa ayaya. Nongenda babaze ikintu kigoye. Mpindukira umbwire mbarize mugenzi wawe ati byo kuri wotanga ubugingo bwawe kubwanje. Kiragoye ndakizi. Vyo kuri wotanga Iri ni ryo bwirizwa rikuru. Tugeze mu bihe bwaho mwishengero dushaka kumva power, glory. Ugiye kuduzwa, ugiye guhezagirwa. Ariko twaribagiye gusubira kugaruka kuco Yesu yafata nk'icambere gikwiye kuba icambere rufatiro. Ugukunda Imana, ariko gukunda Imana kukaguha cyangwa ukagaragarira mu kungene ukunda bagenzi bawe. Ico nico gipimo kigaragaza urukundo ufise ku Mana. Si wewe ni Imana gusa, ariko Imana yagushize hagati mu bantu. Mu bantu rimwe na rimwe bitoroshe kukunda, ariko uhamagarirwa kugira iki? Kuko nibwirizwa. Ibwirizwa nibwirizwa, ariko hari iki Imana yabonye cyo dufasha nuko Bibiri tubwira ngo kuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu ku bwa mpwemu yera. Uwo murongo muwandike Romains 5:5. Abaroma 5:5 havuga ngo kuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu ku bwa mpwemu yera. Kuko norinda ndababwira ni kunda ariko utazi icari cyo mpwemu cyangwa utamuhaye ikibanza biragoye kukunda. Ariko Imana ishime kuko yabonye yuko ikicobora kudushoboza gukunda nuko yadusutse ko mpwemu wayo. Yaduhaye mpwemu wawe aduha gukunda no kwihebera bagenzi bacu. Ibimenyetso bigaragaza yuko vy'ukuri iki kintu ugifise ku mutima. Yesu aravuga ngo mugirire neza abantu bose, musengere ababahama,
musabire, musengere, mubabarire ababahama. Reka tuhasome Matayo 5:44. Matthieu 5:44 havuga gute? 5:44. Matthieu 5:44. ariko jeho ndababwire mukunde abansi banyu musabire ababahama. Ibi byari ikintu gihushanye n'ibyo abantu bari bamenyereye. Uko bari bamenyereye bavuga ngo iryinyo, ijisho, none ko visabiri bizoherera he? Amenyo kumbure na ujya 20 nangahe bazoyakurayo, ariko amaso nabiri. Ni kibazo kwihorana, ukwihorana ntibikiza, birica. Yesu azana rero izindi ngingo ngendegwako z'ubwami turimo. Hari igihagarika shene y'ukwankana n'ukwihorana. Ikibihagarika ni giki? N'urukundo, n'ukubabarira, n'uguharira, n'ugusengera abakugirira nabi. Bene data, iri jambo ntiryoroshe. Ndababwira ngo mukunda abansi banyu, musabire n'ababahama. Luka 6:33-35 havuga ngo kandi nimwagiriranira neza babagirira neza muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo nivyo niko nabo bagira batyo. Abanyabyaha bagirira neza babagiriye. Hari umuntu yahora ambwira ngo igihuna kivuga hunguha. Ndamazanye none ushatse kuvuga iki? Uhe uguha. Nimwagirira neza babagirira neza murushiki abanyabyaha. Kandi nimwagurana abo muziga ko bazobishura muzoshimye iki? Abanyabyaha nabo bagurana abandi banyabyaha ngo bishugwe nk'ivyabo. Tugaruke kubwirizwa rya mbere rikuru. Turi mu isi aho abantu bakora ivyiza mugabo inyuma muri subconscient, aho umuntu adashobora kubona, ariko avuga ngo ndiko ndaca umukozi, ko ndaca umukozi, ntawe ubizi nanje. Iyo utabibonye hacaba ikibazo. Kubera iki? Wari kuca umukozi. Iyo utabonye nawe bakugira ivyo wabagiriye uratsitara. Kubera iki? Kuko bitari bihagaze ku rukundo ruva mu Mana. Isi irafise ingini definise urukundo rwawo, ariko siko ubwami bw'Imana bubuvuga. Bega babandanya bavuga gute? Ariko mukunde abansi banyu mubagirire neza, mugurana abantu mutaziga ko muzokwishurwa. Kandi impera zanyu akwishuye Imana ishimwe, atakwishuye mu butungane. Mwene data, mu butungane mwahurira mu muryango w'ubutungane. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe nawe. Gisigaye ari gitutsi. Ikibazo kirihe? Nuko twavuye ku rukundo rwa mbere tugereranya urukundo nk'uko isi ruvuga, biragahera. Abantu baguranywe, haleluya. Ariko murondere kwishura, mwishure, kuko n'ubwizigigwa. Kwishura bigaragaza ubwizigigwa, kandi bigaragaza yuko nawe ufise umutima w'Imana. Iyo bikugoye naho bivuge uti byangoye, uranyihanganira, nashikiwe n'iki kibazo. Nawe udashikirwa n'ikibazo, ariko urukundo ruduhamagarira kugirira neza abandi tutariko turondera inyungu dukura mu vyabo. Bibiliya rero tubwira ngo girira neza abantu bose, utaravye ngo uyu azonyishura, uyu azonshikana hariya, uyu azoncira inzira, ariko
witegereje ko Imana yakugiriye neza, nawe igirira neza abandi. Wibutse yuko Imana yagukunze udakunditse, vyoguha gusa nawe kwiyumvira ingene wokunda abandi. Urukundo si jambo, urukundo ni attitude, ni nyifato, ni gikorwa ukora. Haravuga ngo ndakunda Imana, Imana yangiriye neza, niyashinze intaha amarira akamutanga hasi. Mugayo iyo hageze yuko Imana imugirira neza ikamurunda ko ubutunzi, biragora yuko ahezagira abandi, biramugora yuko atanga no mwishengero. Iyo bavuze ibyo gutanga, aca tangura kuba wawunda kritika, bagomba kuyadukuramo. None ninde yaguhaye? Iki ni kibazo. Urukundo samajambo, urukundo nico uri kurakora kigaragaza yuko ukunda Imana. Umviriza ikindi kitwereka urukundo. Bibiliya itubwira ngo 1 Jean 3:16-17, nayivuze naho ntoyisubiramo, ariko umurongo wa 17 kumbure hari ico uvuga. Umurongo wa 17 uvuga ngo ariko ufise ibintu byo mwisi akabona mwene data yinyegeje, mwene data wundi akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uwo, mbega gukunda Imana koguma muri we. Koguma muri we gute? Nimba bona ikibazo mwene data afise ariko nawe akagumya, mbega urukundo rw'Imana guguma muri we gute? Nkiri umusore, Imana irambwira inshira ku mutima gutanga uburyo ndabuha umwigeme, ariko ndavuga nti Mana, ibintu ntabyo nshobora gukora. Ndaharura cyane, ndaharura umwigeme namuha, ndumva ko ari ico uri kurambwira ngo ndamuhe. Mugani namuha ikintu ahava atangura kunyiyumvira ko ibindi, ngira ibibazo biranka yuko ndabitanga. Mara igihe ndiko nanigana n'iryo jwi, haheze iminsi numva mushiki wacu arahagurutse afashe mikro ngo Imana ishimwe, Imana yangiriye neza, nari nkeneye uburyo bungana nk'ubu. Avuga bwa bundi nyene nagomba kumuha, ariko Imana icirangirira ibuntu irungika mwene data arampa ubwo buryo, ariko sije nawe umuhaye. Naciye numva merewe nabi, ndavuga ni Imana urambabarira kuko wari kurambwira mugabo sinashoboye kuvyumva. Imana iri kwikubwira iki? Muri bya bindi ufise wabuze naho bibika, Imana iri kwikubwira iki? Muri bwa bubati bwuzuyemo impuzu widoraguza, Imana iri kwikubwira iki? Muri bya birato, muri ya mahera ufise, Imana iri kwikubwira iki? Haraje ibintu biremesha bamwe bikabatuma batagirira neza abandi. Ngo ndamugiriye neza nkamuha ibintu byanje ngo zobujana ikuzimu. Canumva rero ndyohewe kutabitanga kugira ngo ntibije ikuzimu. Mbega igihe wabigura byari bivuye he? Byari bivuye he? Kubera wibonye mu mangazine canke ku isoko? Ntahuzi. Ariko ivyo tuvyambaye niyo tugiriye neza abandi, Imana idukikiza ubuntu n'imbabazi ku buryo takidushikako. Ntihagire igukomantara imitima n'inyigisho zikomantaza imitima abantu bikatubuza gusubira mu rukundo rw'intumwa, mu rukundo rwa mbere, twitwaje kugira kwikingira n'ibindi byitwa ngo ni ivy'impwemu, ariko turiko turyohereza imibiri yacu kuguma tutagirira neza abandi. Ufise ibintu byo mwisi ukabona mwene so wundi akenye, akazitira imbabazi ziwe, mbega urukundo rw'Imana rwaguma muri we gute? Bibiliya iratwereka yuko gukunda Imana kugaragarira mu bikorwa. Umviriza, hangarisho canke mise en garde canke tube maso. Matayo 24:12-13
Matthieu 24 12 à 13 havuga gute? Havuga gute? Matthieu 24 Matayo 24 12 gushika kuri 13. maze kuko ubugarariji buzogwira, ibanga ry'umugararizo kuko rizogwira mu isi, urukundo rwa benshi ruzotimba. Uko ibihe bigenda, umugararizo, ukugwanya Imana, ukutizera, uko bigwira mu isi, niko n'urukundo rwa benshi ruzogira igihe rugatimba, rukamera nk'ururi anesthesis, insensible. Urukundo rwa benshi ruzotimba, ariko uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Ariko hahigwa bihangana naho ibintu bigoye, naho biboneka nko kumenga isi ntiriko irakumva, ariko urakeneye kwihangana no gushishikara ukunda. Persévère jusqu'à la fin. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 2:4. Ivyahishwe Yohani 2:4. Ariko abwira ishengero ry'Efeso. Yesu yiyereka umumarayika w'ishengero ry'Efeso, aramubwira aya majambo akomeye nibaza ko dukeneye kwiyumvira ko natwe kino gihe. Aravuga ngo, ariko mfise ico ndakugayako. Hariho vyinshi ngushimamwo, ariko hari ico ndakugayako. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko wahevye, wasize, tu as abandonné. Haraho wari urufise mugabo menga wararusize ahantu, wibandaniriza warusize hariya. Tu as abandonné, warasize urukundo rwawe rwa mbere. Iri jambo ryabwiwe ishengero ry'Efeso nk'uko uno munsi mu bihe vya nyuma turibwigwa. Urukundo rwacu rumeze gute? Raba mperahereze kuri iki kintu kigaragaza ibigwanya urukundo. 1 Jean 2, Yohani wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15 ushaka kuri 17. Mwumvirize ibigwanya urukundo. Ni kimwe d'ailleurs, ni kimwe kigwanya urukundo rw'Imana. Yohani wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15 ushaka kuri 17. Yesu arababwira ngo, Yohani aravuga abwira ishengero ngo, ntimugakunde isi canye ibiri mu isi. Umviriza, aha niho hari ikibazo gikomeye rwose. Ntituja hirya no hino ngo tuje kure, ariko ikibazo kihari c'urukundo rwatimvye cyangwa urukundo rw'Imana rutakigaragara gihagaze kuri iki kintu. Nuko urukundo rw'Imana rwaratimvye, ariko kandi haduga urukundo rw'isi. Ikibanza twakundamwo Imana twagisubirije no gukunda ivy'isi. Ivyo vy'isi vyaciye he? Vyagenze gute? Niko baca basigura bavuga ngo, ntugakunde isi canke ibiri mu isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda data wa twese nikuzoba kukiri muri we. Igipimo kigaragaza urukundo rw'Imana muri wewe ni ingene ukunda isi cane n'ibiri mu isi kurusha uko ukunda Imana. Bakubwiye bati, turagutumiye mu masengesho, turagomba gusengera bene data kugira ngo Imana ibagirire neza. Ariko kandi ahandi naho bagutumiriye muri seminaire bakubwiye ngo n'agatike karahari. Kubera ko kajambo kanyuma mpejeje kuvuga, uza kuja he? Uza kuja he? Bazobagaburira saa 6 n'agatike karahari ko gusubira inyuma. Urukundo rw'isi rwaraduze cyane, umuntu ntitube tumukimubona nk'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, umuntu tukamubonamwo
intérêt, inyungu. Baguhamagariye kuja gusengera mwene data aba ahantu haciriritse, afise intege nkaragwaye. Ariko kandi uwo mwanya nyene ugiye ukigenda utelefonywe n'undi muntu w'umwubahwa akubwiye ko nabakeneye amasengesho, mbega uraza gushika hariya canke ukatira mu nzira? Abantu abenshi basigaye babarabamwo ivyo bafise, gushika naho bamwe babita ngo ibifi binini binini, nkuko umenga biryoshe kuroba ivyo bita ngo ibifi binini binini, ariko bose n'amafi, kandi bose mu yandi majambo bose n'intama z'Imana bakeneye agakiza, urukundo rw'isi, intege n'inkomezi ushobora kugira mu kugirira neza abandi. Mbega ubikura ku butoni, ubikura kuki? Ni iki kikumotiva gukora ivyo uriko urakora? Umviriza, kuko ikiri mw'isi cose ari ivyifuzo vy'umubiri, convoitise de la chair, ivyifuzo vy'amaso, convoitise des yeux, n'ubwibone bw'ubu bugingo, et l'orgueil de la vie. bitanduruka kuri data wa twese, ibi bintu byanduruka mw'isi. Ibi bintu bitatu ntibiva ku Mana, ahubwo biva mw'isi. Nibihe? Ukwipfuza k'umubiri, la convoitise de la chair, ukwipfuza kw'aya maso, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ubwibone bw'ubu bugingo, ukumva ko ufise agaciro, amaso akakwereka ibindi bihushanye n'ivy'Imana ivuga, ukumva nivyo uhahamiye. Iyo uri kurakwegwa cyane n'ivyo, usuzume, kuko urukundo rwa Kristo uzosanga warusize aho wari wicaye. Mube maso, tube maso, dufatane cyane, dushishikare mu vyanditswe vyera, turondere kuzura mpwemu yera, dusenge kugira ngo ibi bihe vya nyuma ntibidusigaze, kandi twahamagariwe kuba mu bugombe bw'Imana. Wisuzumye nanje nkisuzuma, iri bwirizwa rikuru rirakomeye. Hari ibwirizwa rikuru, hakabaho n'itegeko rikuru, le grand commandement et la grande commission. Ndakivuge ko kanya kanyuma. Le grand commandement ni ibwirizwa rikuru, ukunda Imana, ukunde na mugenzi wawe nkuko Kristo yagukunze. Ariko kandi itegeko rikuru naryo rivuga ngo genda mugira iki? La grande commission ivuga ngo genda mubwire abantu bose ubutumwa bwiza. Ibi bintu bibiri n'amategeko abiri ahagaze mu byo tugenderamwo uno munsi. Ibwirizwa rikuru n'itegeko rikuru. Ibwirizwa rikuru twaryumvise, itegeko rikuru rivuga ngo genda mushingire nta abandi. Nashaka kubabwiza ukuri, abenshi turiko twiyumvira itegeko rikuru, mugabo twaribagiye ibwirizwa rikuru. Yesu imbere y'ukurungika Petero yamubajije inshuro zitatu amajambo muzi. Yamubajije iki? Petero, Simoni Petero, mwene Yona, mbega urankunda? Ati ndagukunda, urabizi nawe. Okay, babandanya bafungura, haheze umwanya, Simoni Petero, mbega urankunda? Inshuro zitatu zose imbere y'uko amubwira ngo genda rero ukora umurimo wanje. Ca wiyumvira igihe tugiye gukora umurimo wa Kristo, mugabo atarukundo rwa Kristo dufise, tuca tuba abacangero, tuca dukorerera inyungu, kuko tudasunikwa n'urukundo rw'Imana. Ntunezegwe n'ivyo uri kurakora, nimba rijya jambo ryo mu byakozwe n'intumwa, byo byahishura Yohana, rishobora kuba nanje rindaba ngo ico nkugayako, naho ufise ibikorwa vyiza byinshi, ico kungayako kandi nipfuza guhindura nukugaruka ku rukundo rwawe rwa mbere. Ni iki cononye urukundo rwawe? Ugikizwa, ukimenya Yesu,
wari ufise ishaka, inyota yo gusenga, kugirira neza abandi, waragendera abagwayi, waragendera abantu bataramenya Yesu, warashingira intaha abandi, warumva ko mwene data yanezerewe wese mwese munezerwa, iyo ababaye namwe mubabarana nawe. Ariko kubera iki byahindutse? Ni igiki cyabihinduye? Enda nimuze duhaguruke dusenga Imana. Ndabasabe duhaguruke dusenga Imana. Igikuru si ivyo dukora, igikuru n'urugezo rw'urukundo dufise rwo gukunda Kristo no gukunda abandi. Aka kanya uhagaze kaba kanya keza ko kwiyumvira. Urukundo samajambo, urukundo rugaragarira mu kungene ubanye n'abandi. Ubanye gute nabo muhiri wawe? Hari ibibazo mu miryango, hari ibibazo mu miryango, abantu bakicumvikana, ariko wowe kuri mu bwami bw'Imana mbega uvyifatamo gute? Uragaragaza urukundo, urabasengera, warabababariye. Abenshi twikoreye imitwaro, ahanini n'imitwaro y'imibabaro, abo tutashatse kurekurira twama tubikorera igihe cyose. Iyo uduze ruguru urabikoreye, iyo umanutse urabikoreye, iyo ugiye ku kazi wikoreye abakugiriye nabi, urarushe. Inyishu no guharira, nikani dukunde nk'uko Kristo yakunze. Yaratubabariye, turabanyabyaha, yaratubabariye, nawe babarira. Bitagushobokera usaba Imana, Mana ndakeneye inguvu n'inkomezi zo guharira. Sukamo rwa rukundo rwawe, nyigisha kugaruka ku rukundo rwa mbere kuko narutakaje. Arikindi kinezera kwa bisemo kuko ariwe wabisemo sikuba vyanje aba sikubiri koba vyanje nishimiye Nogushimira gute wewe wanguze, wahinduye umubabaro wakibitwenge. Mbayeho ngo name gushira hejuru. Tugiye gusenga, usenge usubira indani muri mwewe, mu mpemu yawe, ugira ico ubwiye Imana ku rugezo uriko. Ntitwemere kugenda nk'uko isi igenda. Isi ikubwira ngo ni wewe ubwa mbere, banza uronke, banza wikwize, hanyuma abandi bazoza inyuma. Ariko ubwami bw'Imana arakubwira ngo mushire imbere mugenzi wawe, ugirire neza abantu bose, uharire. Reka dusenge Imana idushoboze guharira no kugirira neza no kugaruka ku rukundo rwa mbere. Mwami Yesu, mu izina ryawe duciye bugufi kuko uri Imana igira robosa shneve maisaya deso shneve. Turaguhaye icubahiro Mwami Yesu, turagushima kugira neza kwawe kwamaye bidashira. Turakweretse ishengero ryawe Mana, turazi ko ari aho duhajije mu kungene tutakira abandi. Ndasaba Mana ngo ushoboze ubugingo bwanje, ndisengera mu izina ryawe Yesu ngo ushoboze aho natakaje urukundo rwa mbere, ungarure kuri rwa rufatiro wipfuza ko ngenderako. Ndasaba Mana ngo ushoboze guhagarara ngaragaza ubwami bwawe no muri iki cerekeye ibwirizwa ryawe rikuru, mu
mu izina ryawe Yesu. Undinde urukundo rw'isi Mana, uko ruvyuka muri jewe unshoboze kurushira hasi no kurunesha, kugira ngo wewe ugaragare muri jewe. Ndisengera nongera nsengera wese Mana waganije umutima wiwe, ukamutahuza yuko hari urugezo wifuza kwashikako, kuko wamukunze nawe wifuza ko akunda abandi ku rugezo rwo kwitangira abandi. Mwami Yesu, turiteze kugira neza kwawe, kandi tuzi neza ko kugendera mu byo ugomba ari uwo mugisha wacu. Turisengeye ngo duhe kugendera mu byo ugomba, tukwamamaze, tugushingira intahe biciye mu rukundo n'imbabazi watugiriye. Ibyo dukunda abandi tubigaragarize, ibyo wadukunze tubigaragariza mu kubikunda mu abandi. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen.